Ndabaramukije mwese. Tugaruke mu buseruko bw'igihugu ca CONGO. Turabe ko ibintu byifashe. Mugihe abagwanyi ba M23 bari batangaje ko bagiye gufata Bukavu ndetse bakazona bandanya gushika Kinshasa. Ibintu bihejeje guhinduka ubunyene. Mwitangazo Umuhari uhejeje gushira hanze. Batangaje ko babaye bahagaritse intambara guhera ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri. Banavuze kandi ko intumbero yabo atari yo gufata Bukavu. Ibi bigenze gute ngo bahindure intumbero? Mu misi heze mu kiganiro uyu muhari wahaye bamenyesha makuru mu gisagara ca Goma batangaje ko biteguye no gushika Kinshasa. None bigenze gute? Tubibutse ko iri tangazo rya M23 risohotse nyuma yaho Prezida Kagame yari yatumiwe kuri televiziyo CNN y'Abanyamerika aho bamubajije ibibazo byinshi ariko by'ubwenge byasaba ko yishura direct ndetse byinshi bikamucanga. Reka dukurikirane iki kiganiro kitanamaze n'umwanya munini ariko cahinduye ibintu byinshi kuri M23 n'igihugu c'u Rwanda. This war, this fighting that has been going on from its inception was caused by DRC, not by Rwanda. Yatanguye asigurira umumenyesha makuru ati iyi ntambara ntiyatewe n'u Rwanda ahubwo ni CONGO ubwayo yateje ikibazo. Umumenyesha makuru ntiyabitevye ko ahubwo ahise amubaza ikibazo kuri direct. Reka ngire ko ndakubaza bwana Prezida, uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri igihugu c'u Rwanda nta basirikare gifise mu buseruko bw'igihugu ca CONGO. I don't know. Prezida Kagame yishuye ati ntavyo nzi. Umumenyesha makuru yakomeje amubaza ati ariko ni uri komanda supreme? Kagame yishuye ati ego mugabo hari ibintu byinshi ntazi. Ariko iyo mbaza uti hoba hari ikibazo muri CONGO kibangamiye igihugu c'u Rwanda hanyuma u Rwanda rukaba ruko rurondera gukora ibyo ari byo byose kugira ngo ikingire nari kuvyemeza 100%. Umumenyesha makuru yakomeje amubaza ati ivyo birashobora guteza intambara mu karere? Nubundi Kagame yishuye ati ntavyo nzi. Ati sinibaza ko hari umuntu numwe yifuza intambara. Naciseke dubwiwe sinibaza ko yo bayifuza intambara. Umumenyesha makuru yamubajije ikindi kibazo gihambaye. U Rwanda goba rushora ubutare bwa korota buva muri CONGO. Kagame yamisho yitwengera ati I invite you, ndagutumiye uzoze wirabira aho twimba ubutare bwa korota. Yamubajije ikindi kibazo ati none igihugu c'u Rwanda hari ubundi butare coba ciba muri CONGO? Kagame yishuye ati ntavyo nzi. Ati abantu bariko barungukira muri ubu butare bwa CONGO ni Afrika y'Epfo n'aba banyabore bariko bakoma induru kuri iki kibazo. Umumenyesha makuru yagarutse ati hari abakugereranya na Vladimir Putin bavuga kuri Vladimir Putin wo muri Afrika. Putin atera Ukraine avuga ko ari karakiza abahohoterwa n'ico gihugu kandi irindi jisho riri ku butare. Kagame yishuye ati ico ngita cyose jewe ndi uwondi kandi nkomeza ko uwondi ikindi no bikora ko nigiki. Iki ni kiganiro kitamaze umwanya munini ariko abantu benshi bagize ico bavuga kuri izi nyishu za Kagame. Ati ni gute wowe uri komanda supreme ntumenye ibiriko bibera mu gihugu cawe? Ni gute wowe bataza amakuru kubijanye n'abasirikare biwe ko bari muri CONGO canka atabariyo? Tubibutse ko hari inama y'ibihugu bya East African Community n'ibindi bihugu biri mu muryango wa SADC izobera Dar es Salaam ku munsi wa 5 no ku wa 6. Iyi nama izobikoranye kugira higwe uko intambara yo hagarara burundu. Twizeye ko hazogira ikivamo gifadika. Abanyekongo amamiliyoni n'amamiliyoni bataye ingo zabo bagaruke mu gihugu cabo bibereho mu mahoro. Nivyo tubipfurije. Wakoze kandi kubana nanje muri no video. Ntubagire gufyonda gem na subscribe.